arerwa atambuka zino uzosanga ari bifine ndekera umwana uwo mwana ntaco azopfa avuyemwo umwana arerwa ngo kura mbone abakwe aguma ngaho umwana kura mbone abakwe gusa azima azokukwesha bamwe bavamo rero n'isimba rubebe atazi ingene umwana arerwa uzosanga isimba rubebe rero kaguru karabeba kuko umwana w'umukobwa ari umwana akingirwa kuva kera kuva akiri muto bamukingira nico gituma yaguma hagufi ya nyina mw'indero rero yatarose indero yaca wa mwana aja kwirera nk'abahungu ugasanga yaciye avyara inda y'ishushu kandi mu Burundi uvyara inda y'ishushu umenje ugasanga ni wa mwana eka nyene yananiranye. Ikibabaje rero si abana bamwe b'abakene kubera iki abavyeyi batazi kurera abana kare bavuga ngo abahungu ni bari bimawumawu ngene bo kunyura umogi none ubu n'abakobwa baranyura umogi vyerekana iki nta ndero ndundi ikihari turiko dufata indero yaba bandi bavuga ngo baje kudusiviriza n'abari bo bariko barica isi ubunyene none bamaze kuvuga ngo umuhungu n'umuhungu bubakane isi ntiri kwirapfa rero abo bigirisha ngo shaka kubaho nk'abazungu hari ibintu rero ivyo vyo kudusiviriza ngo mbeho nk'umuzungu ntegeza kurya nk'umuzungu yo ifo konja sardine kuko n'umuzungu niyo yarya ifo ko njya spaghetti n'umuceri n'ingano mugabo kumva ko utariye spaghetti nturiye nk'umuzungu ngo nwitabi nk'umuzungu ngo ariko bigana abazungu ngo mbeho nk'umuzungu ico kintu kiriko kiratwicira iyi si abantu rero ashavuga ngo mbe civilize ngo abazungu suko babaho nkanje mbeho nkabo ibi rero burya nivyo bitwica cabibaza rero abavyeyi bacu twebwe umva twarambaye ubwo burozi none natwe duca tubuha abana bacu none tuzotera imbere gute twebwe dutegerezwa kurondera amahera duha abafaransa kubera iki tutavuga ngo abafaransa nabo nibayazana iwacu rero kafata tuja kugura umukate mu Bufaransa ngo tutemporo sifarini ngo ntibikunda turi imingano ngaha haruguru rejo mugamba yose rimwe ingano mugabo uti singenda ndiye umukate uva muri zijya ngano ntegereza kurya umukate w'ingano ziburaye ariko murumvije barakantuze urumva kuva gushika ku myaka 17 ubu uri kuriga wize nabi kwa heri twebwe rero kubera uko kuntu twamaze kurogwa birumvikana yuko uco usanga natwebwe turoga abana bacu tukabanyira kurya gatoki boya no kurya umukate uvuye iburaye n'amahera $7 agiye tugaca turira ngo twabuze ngo amahera kugura igitoro mugatwa ayo kugura umukate ntitwayabuze ayo kwemporota isukari ntitwayabuze niyo yesheke twebwe umva twakuze ntitwigeze twiga tukiri bato twize kubaho nk'umuzungu gusa ntitwigera tubaho twiga kubaho twirondereye turimye tugize ikintu kwese muze murabe mbere ni muri Afrika nka yose no ngaha ni ingwara yari yaradufashe wumva service gusa ngo guhamba amaguru ngo kurima ngo no guhamba amaguru ngo ubona ukazobona ubaye umukuru utigeze utangura ubuzima hariho saro yitwa je commence la vie wewe uciye wicara muri diva ntiwigeze wicara muri je commence la vie burya hariho échec hagati y'isi na wewe irahari utabaye incabwenge gumenye uzofatanya isi na hari yuri hejuru uzocugira échec ubuzima burya muzobona urunganwe rwanje rwagize amasheke kubera ntibigeze biyumvira yuko hariho hagati y'isi na hari ya hejuru yashikiye wiga rero wiga ingero usubira kwiyegeranya ukagaruka ku isi kugira uhafatanye kandi abantu bagoma babona kuri hari ya hejuru mugabo uri imanura jewe nari umushikiranganje
w'intwaro yo hagati n'umutekano n'umushikiranganje akomeye bagabo mugabo nawe mugasenyi kandi mugasenyi imodoka zagarukira kuri gare du Nord ntizari bwaduge ngo zishike zararenganye hajya mugasenyi nta nzu amajana 5 zari zihari mu 2005 niho nibera kubera iki je navuga naho muvuga ndi generale ngo Umukuru jewe nekamaze nigumire hariya hasi nzoba Umukuru nduga mvayo kuko ubukuru ntibuhagaze kugendera mu modoka nziza ubukuru buhagaze mu buzima ukazobona rero ugashikana imyaka 47 utarashobora kwiha atakintu nakimuraha amaboko kwaheri ndabibabwiye utaratangura ubunye nashaka catangura hakirika atarakwiza imyaka 47 kuko bashi urenganye iyo myaka ni hahandi usigara nzokizwa n'iki je nzokizwa n'iki ni hahandi baguhaye n'amabanga uca wiba ubwo nyene ngo have ntware nayo hakiri kare kubera iki vyarakunaniye kwimarira ikintu utarakwiza imyaka 45 urose rero wabaye icirande mu buzima baguhaye n'amabanga icambere wihutira no kwiba kugira urabe ko wobaho kuko ntugishobora kwironderera usigaye utunzwe wariranze mu ijambo rimwe nta mutwe wo kurondera ugifise no kurondera abandi ntavyo gishoboye no kuvuga ntushobora kuba n'indongozi kuko ntugishoboye kubiyumvirira utashoboye gukora kuva ku myaka 18 gushika ku 45 ngo wikorere wironderere ntushobora kurongora n'abandi ntibikunda none ubarongozi iki nta experience ugira ori indongozi y'ukuri indongozi yereka abandi gira iki muri ugwaruka rero ivyo mubimenye mutarondeye hakiri kare ntimuzoja kuba n'indongozi kuko ntaco muzomarira igihugu ico rero sico twipfuriza twifuza yuko mu ugwaruka gwiza ugwaruka gwiza rero n'ugwaruka rufatira akarero muri Bibiliya ntimuze muje murarondera ubuzima kure gose muri Bibiliya iriya la vie ubwa mbere muri Bibiliya barakwigisha neza ingendo b'umuntu umwana zo w'umuntu ni umwana yemera Imana yumva Imana imbere yiwe yumva kumva umuntu w'umunyakuri kuba umunyakuri ukiri muto dufatira akarorero gatoyi muri Bibiliya Yozefu muri Bibiliya mohera ku mwitanguriro kuva ku kigabane ca 37 muri ubuzima bwa Yozefu bakubwira yuko yari umwana atigera yemera ko bene wabo bonona na kimwe mu bitungwa se yabatuma kuragira niwe se ntiyari yaramuhaye iyo mission mugabo yararaba yuko bariko barabungabunga ibitungwa vyase kuko afise ibihungu nyene vy'imaumawu vyararya impene ca intama ntibibwire se ko vyayiriye vyari mugabo wewe ecabaga papa ngo musaza hanya ngo hari ico ngo azobimenyako Yozefu agacamuha raporo ati ibitungwa bimeze kuno ku situation nuku mbere babahungu barariye mwimwe sewe wabonye rero azaramuha raporo umwe yaranka ivyo nonekara gushika sewe racamugira umukundwa wiwe kubera gusa yabonye ko ari umwana akurikirana ivyase Imana nayo ikiramubona ko ari umwana erega ubugabo burihabwa niho Imana yacimurotorera ko azoba Umukuru aracari umwana urumva sewe yaramukunze mugabo abandi nabo baza baronona ivyase nabo baca baramwanka uburuha Imana kivuga iti wewe uzoba Umukuru niho yamubonekera imubwira mu ndoto
ngo nabonye ngo imiganda 12 ngo imiganda 12 ngo ihagaze ngo yose kiraryama ngo hasigara umwe ngo iwanje usigara uhagaze ngo yindi yose ngo iryamye ubwo rero bacabana ngo havuze ko tuzokunamira wewe ngo uvuze ko tuzokunamira ugwanko rubaruduze muga Imana wewe yamuburiye hakiri kare mwumve kugira ngo uzube n'indongozi Imana iguhera kare buryo uzovamwe ikintu nawe uravyiyumvamwo ntushobora kuba umukuru ngo niwe wigize umukuru ku nguvu ukigira umukuru ku nguvu ico gihugu kirapfuye ndababwije ukuri hanyuma Yozefu wewe akaguma iryo yarose arirose nibashake bamwanye Imana yamaze kubivuga ko azo umukuru mugabo ntiyaciye agara gose ngo abingare ngo Imana yambwiye eka aguma yicishije bugufi kuko Imana nigutondesha siwe witondesha hanyuma mu nyuma rero ubu aracagira iyindi ndoto rero ati harimo n'izuba n'ukwezi inyenyeri 12 ati nabonye rero byose binyunamira nase we warate baravuga atawe uvuze uko twese rero tuzokunamira atekaje hari byo navuze ariko Imana ari kurategura Yozefu uri umwana w'Imana uri mu nzira y'Imana Imana yamaze gutora kandi iby'Imana yavuze ntibisubira inyuma ashaka uzaniki hanyuma kumbe Imana nyene yari kurategura ko azo umukuru kandi iyo mvere ntiyabaye n'umukuru mu gihugu cy'iwabo nimwiyumvira inzira z'Imana ingene ari nyinshi Yozefu se wamutumye kuraba situation yingene vyifashe yewe ne bari kuragira arabagemuriye bati noneho turamurose tumwice mugabo haba mukuru wabo nawe acavuga ati nimumwice ahubwo tufume tumutamumanga muri iki kinogo twebwe amaraso yiwe ntadukoreko bahitamo kumuta muri ico kinogo muga nta mazi yarimwo bukeye kabiri bazabona abantu nabo bashora ibintu mu Misiri niho umwe n'ubundi yacavuga ati burya twomugurisha sovyo tugira akamaro kuruta tumwishe baci baramugurisha bamugurishije bamujana mu Misiri Yozefu yaciye mu mageragezwa ndabereke ntimuze muvuye rero ngo muzoshika mwebwe iyo mushika mudaciye mu ngorane aho muzoca hose ni mu mitego gusa Yozefu ashitse mu Misiri agugwa n'umukuru Potifari amuguze koko aba yarerekana ko ari umuhizi mu bikogwa yarakora atavuga ngo je ngo ndumuja ngo ndumu esclave yakorana n'umutima mwiza arakora arashimwa shebuja aramushima mugabo kubera afise n'igikundiro umuntu Imana nawe nyene yitoreye umugore wa Potifari nawe acaramushima uwo mugore wa Potifari acashaka ko baryamana Yozefu kubera wa mutima wiwe adashaka guhemukira Imana ati Jesi shaka guhemukira databuja ngo je kuryamana n'umugore wa databuja inabuja ishavurira mwica gushikaho amuhendahenda umunsi umwe aramufata ku nguvu Yozefu ariruka arahunga acafata umutamana wiwe acarakoma induru ngo niwe yagira afate ku nguvu ibaza uwo mugore niwe yagira mufate ku nguvu mugabo acayagiriza Yozefu ngo ngo n'umutamana we murabubona waciye yiruka Yozefu aca bamutamwibohero aremera arapfungwa ari mwibohero rero kugira ngo ubone kazoza kawe ari mwibohero niho yazabona ubone abo bapfunganwe nabo arabarotorera yabonye indoto yabo mugomwe kwa rugupfa ubundi kwa rugukira arabarotorera babwira ati wewe shabugira ukire ni washika hariya uramvugira je ntaco nzira uranyibuka ashitseho ntiyamuvugiyega yaciye yewe yivugira araja mu kazi amererwa neza mugu umunsi umwe
umunsi umwe niho umwami yarota, bararondera urotora indoto yarose baramubura. Wa wundi umwe yarekugwa aca aravuga ati ariko rero hariya mugasho hariyo umugabo Imana bivugana akarotora, ati mwamuhamagara yorotora izi ndoto. Yozefu acaraza izo ndoto bari yarose ngo inka zonze indwi, amasaka n'inka zivyibusha indwi, amasaka y'ibishishi. Hanyuma Yozefu araza ati ni imyaka indwi y'inzara n'imyaka indwi y'agahimbo. Ati iyo myaka indwi y'agahimbo rero muzokwimbura mugire vyinshi, ati mugazo cazindi myaka indwi y'inzara. Ati none rero nimurondera umuntu azi kujera neza ibintu vyose azokwimbura, afata umusesekara ubike kugira bari vyo muzorya inzara iteye. Yozefu ntiyirondereye igiti, yabwiye umwami ati nimurondere umuntu azi gutunganya neza ivy'ubutunzi ashobora kuzoca abika ivyo muzorya mu nzara. Umwami acavuga ati niwe wenyene nta wundi. Urumva ngene umuntu akura atabizi, ntiyirondereye igiti, mugabo acavuga ati niwe wenyene. Kumbe Yozefu umwami acavuga ati wewe ni ugiye kuba premier ministre, ico zokurusha n'intebe gusa nicayeko, ibindi vyose ni wewe. Yozefu abaye umukuru mu Misiri, wa wundi bari baragaye hariya. Hanyuma uburuhiro rero niwe yagiye kwakira wa muryango wiwe, kuko nabinzara yarabateye. Anciye mu ncamake inzara yarabateye, ibateye baca bumva indya ziri mu Misiri, baca bahungirayo. Ubu rero se na nyina babandi bavukana bose baramwunamiye. Yozefu murumva hera kuva kiri muto ushika abe umutware. Hari ikintu kinezereye kuri Yozefu, bagumye bafise ubwoba bati umuntu twisha akazuka tukamugurisha uwazotugirira ikigongwe. Bari bazi ko bogera kuri se gusa, ko se akiriho Yozefu atazobagira. Amaze gupfa rero bati karabaye Yozefu baca tugira akantu, baca baraza ngo rega burya ngo data yari yaravuze ngo uzotugirire ikigongwe. Kubera ubwoba ntimuze muze murakorera ikibi abo muvukana, kuko ntuzi noneho ntagire uzokorera ikibi abarundi bose ukubabona, kuko ntuzi ico azobeje. Nturashobora gusanga je hariho umuntu yigeze kunshayako akankorera ikibi, nkubu usanga no afise ubwoba avuga ati ubwo aribuka ca kibi namukorera. Aha je no kwibuka nti nakarankorera ikibi ndamwihore, wumva noba nkiri umukuru w'igihugu. Shatse kwabwira iki? Ubu twari buva mu bwana. Utabaye intwari ukiri muto ntushobora kuba intwari ukuze. Ubuhizi ubutangura kubupima ubunyene, ukaba wishinga rero wicariye ngaho, papa afise imodoka, papa imodoka, hazotera igihe uvuga uti nisaidire nirogote gari kuyarara. Radio television